Habaye umugabo yarabaye mu mwijima w'ivyiyumviro vyiwe, mu gushavura no mu kwiyemera yarababaje umuryango wiwe, umugore n'abana biwe. Amajambo mabi n'ingendo mbi vyaratumye inzu ihinduka ahantu h'agahinda aho kubaha amahoro. Ariko umunsi umwe yarahagaze aritegereza ivyo yakoze, yumva ijwi ryo mu mutima rimubwira riti: ibi sivyo waremewe gukora wa mugabo. Yaricuza koko, si mu majambo gusa ariko no mu bikorwa. Yaragiye gusaba imbabazi, yemera amakosa yiwe ataco anyegeje. Yaramenye ko ubugabo nyakuri atari ugukoresha inkoni, ariko ari ukwiyubara, kwiyemeza guhinduka no kurengera abo wakunda. Yatanguye kwiga kwitahura, kwihangana no kuvuga ata n'umwe ababaje. Naho ingaruka z'ivyakozwe zitazimangana ako kanya, icizere caratanguye gusubira kugaruka. Abana barabonye ko se ariko araba umunyakuri. Umugore abona ko hari intambwe nshasha. Umugabo yifatiye intego nshasha mu buzima, kuba akarorero keza, kubaka aho yasenye no gusubiza amahoro mu muryango. Iyi nkuru rero iratwigisha ko uwakoze ikosa arashobora guhinduka. Ukwicuza nyakuri kurubaka ejo hazoza. Naho uba waraguye, urashobora kwigaya, ugafata icemezo gishasha, ugahindura inkuru yawe mbi ikaba inkuru y'icizere. Muntu wanezerejwe n'iyi nkuru, kora subscribe, share, comment kuri channel yacu ya Family TV Bubanza. Mwari kumwe na Evode Ndikumana Gospel. Imana ibahezagire.